Ico ciyumviro catanguye kuva kera cane cane mbere ntimwabonye ishuri gusa burya rifatanye n'ivuriro ngaho voilà n'ivuriro nivyo birafatanye nkuko nababwiye ko jewe nashoboye kwiga ibintu bitandukanye rero narakunze ico twita development communautaire haba mpejeje narahuye n'abategetsi batandukanye indongozi zitandukanye zaza kudutemberera mu Bwongereza mu myaka ya 2012 z'Uburundi ego harimwo mbere na nyene cubahiro akambwira terega mu Burundi naho nyene burya imigambi irashoboka ni heza bimeze neza hari kera mu 2012 umva ko hari kera industry business oya ntabwo ari commerce industriel iba ushatse kuja kuraba ahantu hari besoin donc hari kibuze hari bikenewe jero nabonye ngaha mu Kinama ico gihe mwari mu gihugu c'Ubwongereza igihugu giteye imbere igihugu peut-être hari n'imishahara minini ku bakozi yego uco ufata iyo risk rero tijewe ibi ndabihagaritse ndagiye mu gihugu iwacu aho uzi hari imishahara mito aho uzi ubukene buhari donc iyo risk rero naho yaje gute dukora cyane kugira dutere imbere tugire ejo heza ubwacu n'imiryango yacu ariko ejo heza ntiyashoboka tudafise amagara meza uyu munsi nico gituma ivuriro icizere c'ubuzima rihari ngo rifasha abantu bose bafise ibibazo vy'ingwara zitandukanye rikoresheje imiti kama 100%. Rifasha abafise ibibazo vy'ingwara z'imitsi, ingwara y'igisukari, kutarangura neza amabanga y'abubatse, kuvyibuha cane canke kutavyibuha, infection, asima, estoma, ishano n'ibindi. Icizere c'ubuzima dukoresha imiti kama naturelle 100%. Adresse yaho dukorera ni mu gisagara ca Bujumbura kuri Boulevard de l'Iprona, Galerie du Boulevard numéro 5. Numéro dutorako ni 67 812 388 canke 69 212 832. Amagara nico cambere cyo kwitaho aramigwa na mego. Okay, yes. Tubaramutse cyane, tubaye ikaze. Mwahisemo neza kudukurikira nje ni Homme d'Changement kuri Agaciro Media, mbipfuriza amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Nkuko mibona rero twagindiye umutama mwiza cyane nukuri nibaza ko ayo mahoro amagara meza muvize mutama. Murakoze. Tubaye ikaze rero mu kiganiro. Murakoze gose namwe abaye ikaze. Kandi abashimira ingene mwashoboye kuza kutugendera no munsi. Okay, umuntu agira ko muri mwidondora bayikora dukurikira. Ego, jewe nitwa Ernest ndashimiye. Hanyuma mu buzima bw'iwanje naciyemwo nkaba narabaye mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu gihugu c'Ubwongereza. Okay. Akaba ari nayo mbere nashoboye kugirira ubumenyi butandukanye by'amashuri n'ubuzi butandukanye niyo nakoze cyane cyane. Mu byo nize nashoboye kwiga ibintu bitandukanye nashoboye kwiga ibintu bijanye no kuvura mugabo bose bwashike kuri za doktora zimwe mu bita ngo ba docteur mu buganga tuko turavuga ngaho mu buganga sinashoboye kubishikira ivyo mugabo nageze biciriritse. Okay. Hanyuma nkaba narize ibintu bijanye na development communautaire. Okay. Mbere novuga yuko ndanabikunda cyane. Hama nkaba narize n'ibintu bijanye n'ibintu bita ngo urudandaza industriel donc okay. Business industriel. Okay. Industry business. Hanyuma nkaba narashoboye
no kuronka impamyabushobozi zindi mu bintu bijanye n'ico bita gutunganya ubuzi n'abakozi resources humaines, okay. Human resource management. Ego mu byo nakoze naho narakoze mu bisata bitandukanye hanze. Hanyuma uyu munsi no munsi nkaba ndi ngahe Burundi, okay. Imyaka itari mike kubanzi mugabo bazi bamwe ngo jewe namba ndi hanze ngo nduwo hanze, benshi ntibazi yuko jewe namaze gutaha. Hanyuma nkaba ndi mu bantu barongoye diaspora, okay. Kuva mu myaka y'ibihumbi 2008, okay. Kubandanya gushika mu bihumbi 2017, okay. Ndongoye diaspora mu gihugu c'Ubwongereza. Hanyuma ntashe ngaha mu matora heruka bari bashoboye 2020. Ego nashoboye kwiyumvira kuja gufasha igihugu mu bintu bitandukanye, okay. Aho naho nararonse amahirwe gushobora kuja kwitoza, mugabo naho ntashikiriwe. Ubu narashikiriwe kuko abenegihugu baranyizeye. Ubu nkaba ndi muri conseil communal, mbere ndumwungirizi w'uyitwara muri conseil communal. Mwumva ko ndi hafi aha mu Burundi kuva muri 20 mu matora yabaye mu 2020. Okay, uri muri conseil communal ya commune Ntahangwa? Oya, muri ya commune Mubimbi. Commune Mubimbi. Okay. Muri Bujumbura. Okay. Bimwe mukunda kuyena mukava ngo Bujumbura rirara. Ntabwo Bujumbura rirare, niyo Bujumbura. Niyo Bujumbura. Nayo bajya bava ngo Bujumbura rirare, oya, bajya sibo. Iyo niyo Bujumbura, mwebwe buvuga ngaha Bujumbura ijya tuyita meri. Mwiyoze muri ihendero ko nta tumwita muri rirare mwakoze. Karagaciye. Okay, murakoze cyane. Donc uyu munsi hari ibi bikorwa vy'iterambere muri ko murarangura hano mu Burundi, na cyane cyane twe nk'abashitse kuri tele twavyiboneye n'abariko baradukurikira ko mbure barabibona. Twabonye ishure ririko abana bato ngira kuva muri za maternelle kumandanya na primaire. Ico ciyumviro cyatangwe ryari, wari ukiba hariya canke wari waje? Ico ciyumviro cyatangwe kuva kera. Cyane mbere ntimwabonye ishuri gusa burya rifatanye n'ivuriro ngaha. Voilà, n'ivuriro nivyo birafatanye. Yego. Nkuko babwiye ko jewe nashoboye kwiga ibintu bitandukanye. Rero narakunze ico twita development communautaire. Narijya wari umwana aciza ahubwo. Yego. Kandi nayize ndayikunda, narize n'ibindi byose mugabo niyo naherejeko. Ndayikunda mbere nja kuyiga ahantu heza gose mu bihugu vy'Uburaya, ahantu bita muri Pays de Galles. Okay. Kandi yiga ahantu nyene banyereka ibintu bitandukanye mu marecherche atandukanye twanje, mukabona ingene bagiye baratera imbere, ingene vyagenze. Okay. Rero ico cumi na cenda kigira kuva mpeza, haba mpejeje narahuye n'abategetsi batandukanye, indongozi zitandukanye zaza kudutemberera mu Bwongereza mu myaka y'ibihumbi 2012 z'Uburundi. Ego harimwo mbere na nyene icubahiro akambwira aterega mu Burundi naho nyene burya imigambi irashoboka, ni heza, bimeze neza. Aho hari kera cane. Donc uyu son excellence atwara nk'ere. Ego twarabonana kenshi ni ngahaye, nawe nyene iyo yashoboye kugendera hanze twarabonana. Hari kera mu 2012 umva ko hari kera kubandanya duhuye, akambwira ati burya ngaha ni heza. Akantera intege nyine akanyereka ibintu. Okay. Nanje nkumva yuko nukuri ari ivyo. Hanyuma rero nico catumye rero nshobora kuzana umugambi. Ego cane nka canja ni muma, kuko ico bita iterambere mu banyagihugu uko tubivuga
ni iterambere utwara muri bajya abantu baba bakiri batoye yego ukeneye ko bavamo ikintu nico bita development communautaire kuko ntiba ari urudandazwa bimwe nababwira ngo industry business oya ntabwo ari commerce industriel iba ushatse kuja kuraba ahantu hari besoin donc hari kibuze hari gikenewe jero nabonye ngaha mu Kinama ico gihe mwari mu gihugu cy'Ubwongereza igihugu giteye imbere igihugu peut-être hari n'imishahara minini ku bakozi yego uco ufata iyo risk rero tijewe ibi ndabihagaritse ndagiye mu gihugu iwacu aho uzi hari imishahara mito aho uzi ubukene buhari donc iyo risk rero naho yaje gute je kubwi bari mbere nta risk nabibonamwe ahubwo kini gihugu abantu bose bashobora kuza gukora bagatera imbere gusumba kuba hari yaye muti kuko je nahabaye imyaka myinshi cyane mumva ko nabaye indongozi yabo urumva kuba indongozi kuba babonye ko ufise uburame bw'aho hantu uzi imico yaho uzi ibintu nk'ivyo rero maze kugereranya nkaraba mu Burundi wacu ho navukira ngenda hakunda nkaraba naho nari maze imyaka n'imyaka naciye mbona yuko ahubwo ngaha ariho hantu hambere uwo ushaka mbere yoronka n'umushahara ukomeye gose gusumba na hariya tuba turi gute nababwiye ko je nakoze mbe narakoze mbere ni mu bisata vya leta mu Bwongereza derahembwa amahera mugabo naho nayahembwa sinigeze nezerwa nko robanezera uyu munsi no munsi ico ni cambere burya ikintu gikomeye cyane nuko buriko urakora ikintu kumva kunezerewe mu mutima yego cyane we ivyo vy'amahera biza mu nyuma ivyo vy'amahera biza mu nyuma roje maze kuraba umunezero waho navukiye igihugu ciwanje ingene igihugu ciwanje kimeze neza gifise vyinshi kumure gihajije kandi wewe ushobora egome nkaraba niyondi nkaraba n'imyaka nari ntanguye kuja nkaraba n'imyaka nari nkoreye ico gihugu n'ingere meze navuga ni oya hariya naho je noje ndabona ko no kwisununura gusumvya kandi uko bampanuye izo ndongozi nababwiye bagiye barampanura nivyo naciye mbona gushika umunsi no munsi uko mwabivuze neza bavuze ngo mwasanze ari umutama ngo singene mwakavuze mugabo jewe nabonye yuko bampanuye neza hanyuma nta risk nafashe kuko ngaha ni igihugu ushaka gukora urakora kandi karonka akarusho gusumba muri bijya bihugu byo hanze hari igihe kenshi na kenshi iyo umuntu ariko arayaga umugambi atarawushira mu ngiro mbwa agamije kuwukora nta bantu muba mwarayazi bakaguca intege cyane cyane nk'abo mwari kumwe hanze ego ncubaka ngaha ko nahereye ku ivuriro hanyuma igihe naza kubaka ngaha aha mubona aya mazu mubona ngaha ama etage yatanguye nta etage nimwe yari ihari zije mu nyuma hama ndazanana n'umuntu w'umugezi w'umuekonomiste twari twariganye nawe yaba mu Bwongereza tuje muri vacances turatembera ndamuzana ngagwishana aritegereza camwe ati none mugabo wewe aya mahera uzanye ngaha mu Kinama mbona hameze guki mu biki ati we ivyo ni biki donc yagira ubwoba ko aya mahera naho yashize atazopfa agarutse atazopfa agarutse ngatwenga kambira ngo kubera gutoja kubaka hariya yaraza ahandi mfise parcelle ashobora kubaka ndabwa nti jewe nshaka aho nyene kuko ico nshaka gukora nico nshaka gushikako intumbero ntegezo kubaka ngaha nyene rero ibintu bijanye no kuvuga ngo amahera no bashizemo bari menshi ntazogaruka ndivyo jewe sivyo mbona mfise n'intumbero hanyuma urumva ko bagenzi baraje barampanuye n'uwa mbere mu economist umugenzi wanje cyane mu economist n'uwa bahanze uyu munsi no munsi yaje aramfelicita yo ngiye hanze kugabira hanze baravuga batego uyu munsi baremera bagenzi banje bose baremera tego bwawe ni watoye neza wow okay mo ngibi uraje urabikora eske nta munsi higeze haba challenge ukavuga ati sha koko kuba narakoze ibi nanje ndabona ndagize ubwoba ngaha murakoze cyane bagira cingirwa ko mpanura kuri ako kantu challenge
ikunda kuba ahantu hariho hose mu bikorwa byayo byose namwebwe kera je nk'umwana mutoyi nabura kumenga akazi ko kunyonga imodoka n'ikintu kibyoshe gose se ko mwe byabashikiye oya ukiri mutoyi wese ivyo biramubaho mugabo uramaze ubajije umushoferi agati yo hariho challenge ikomeye gose mugaje ushaka wahanura ni abantu bose yego ikintu muzokora muze mugikore mu gishaka mugikunda ya ikintu gikunda iyo challenge ntayo birabaho zirabaho ni nyinshi nta nizo nuharura ngahaye ngo mpeze mugabo ukora ikintu wumva ko gikunda ari naco nkunda kubwira abanyeshuri ndafise abanyeshuri bakunda guhura nkunda guha amaformation abanyeshuri bahejeje kaminuza ngo bashobore kugira imigambi itandukanye ndababwira nti genda ukora ikintu wewe wumva ukunda irya challenge ntayo uzobona kuko ni ikintu uriko urakora igikunda rero jewe challenge yuko muzimbajije narazironse nyinshi murabaye mu bihugu biri develope n'iki gihugu kiri mu nzira y'amajambere naco murakirimo murakibona ni hehe horoshe gukorera cyangwa gushinga umutahe murakoze mu kucishura ngira ndacishure nka mushaka kucishura kugira n'abandi bazo bavyumva hariho imyaka burya ni imyaka iratuma iyo genda yoriyana umuntu iyo uzi guharurira imyaka iyo ugize imana ukagira abavyeyi canke abagenzi bawe bagufasha guharurira ibigero ubugezemo rero nshaka kuvuga iki ngaho hariho imyaka haryoshe kuba hanze hariya iyo myaka ni yajyana ncagihe ubugiye kwiga ubu kiri umujene ushobora kwiga mvuze kwiga ico vyumva ashaka kuvuga byose bishabijana ushitse mu bihugu byateye imbere uriga ukamenya ubumenyi ukaronka wabona akazi ukagakora hanyuma ugashobora no kugira ngo uronke ikija mu mufuko hagacagera iyindi myaka nayo uvuga uti rero jewe ngira ni imyaka nshitsemwo ngomba gukora ibindi ndafise amahera narayaronse ngifise inguvu ngifise imyaka ikwiye ubu rero ngira mpindure rero guhindura cingirwa ko ndababwira ntibujya guhindura ibyo bihugu byateye imbere mbe bibaza umutahe wotanguza ubungana gute ni munini cyane mugabo yazanye ry'amahera aha muri bihugu bya nkahi iwacu Burundi umutahe amafaranga ufise hari yayo uzi kuyakoresha neza usanga umutahe ushobora gukwira ngaha kandi ugaca ubaho neza ukabaho neza n'abandi ukimva kubayeho neza mbere gusumba hariya rumva rero niho abantu badakunda kumenyera ibihe kujana n'ibihe ndakunda kuvuga rimwe na rimwe kujana n'ibihe abantu ndiko ndabivuga rimwe na rimwe ndakunda kuja ku maradiyo atandukanye nkavuga ni kujana n'igihe namwebwe rero nkamwebwe nobabwira ni kujana n'ibihe ico gihe yose novuga ngo umutango byanyorohera gute bigenda gute no n'ibihe nico no hano n'abantu rero mujane n'ibihe hariho imyaka yo kuja kwiga hanze mu bihugu biteye imbere mushitseyo mugaca murondera n'ubuzima hanyuma kugira ngo mustabirize bwa buzima bwanyu rero muzobustabiriza he muzosanga ari mu Burundi rero murakoze narijya hariya ntihaba ari wabo nayego ntihaba ari wanyu icya kabiri naco umutahe rega hariya urumva n'ibihugu biteye imbere urumva ko umutahe ucuba munini ntuvyumva numva ko ibintu byumvikana ndavyumva cyane we umutahe ubuca umwana gute hariya bakoresha amayizine baca bakoresha amayizine ibiki n'ibi bakoresha amayizine mu rwego hejuru none wa amamiliyari y'amadolari uzoyakora kugira ngo utangure kugura uruganda uje aho yabigoye gose akabutike kamwe muhora muhora ngaha hariya ntigatangurwa munsi y'ibihumbi ijana vy'amagasanzu gatangurwa munsi y'ibihumbi ijana vy'amayero none wewe wumva kugira ngo uzoya kandi kazobara kabutike gatoyi magabo ngaho uzanye ibihumbi amajana 200 vy'amayero urashobora gukora ikintu kabaho neza ukaba yego mbo sinzi iri kuraraba dufate aba nk'abarundi baba hanze wibaza ko ubwo babutegwa niki bwo kuva hariya baze nkuko waje canke gushinga imitahe ngaha murakoze cyane nawe nyene rabikwishura mu ndimi zibiri ubwa mbere twebwe abantu duteye gute twebwe abantu ukuntu turemye hariho abantu badashaka gufata ico twita risque no kuvuga n'ibyo mwe ko murambaza byo kuza ukaza kugira urudandaza
akavuga ati yo mbega bizogenda gute hariho abantu bameze uko yamaze kuyaronka amahera yo aguma ashaka kuguma yabona ahantu yicaye ahantu gusa agaca ashaka kuja araza gusaba akazi ntakore nkawe nko kuwikorera oya nibyo ntavyo ashaka yuko aza ukamuha yiwe ku kwezi hanyuma nta bindi hakaba rero n'abandi bafise bavuga bati jewe ndakunda kuba independent gufata risk kuko twebwe ibintu bijaye na byo kudandaza investment cyangwa ibiki ni risk bishoma risk ni kwemera rero abo nabo urumva nabantu babiri batandukanye rero muri abantu babiri batandukanye uce ndoma kuki hariya nyene bari muri bari abantu nuko bariyo abo bantu babiri batandukanye rero hariho abavuga bati twebwe tugiye hariya tuzotangura gute ntituzi ngene badanazo ngene bigenda bakashavuga ati sinzo kubona nasubira hariya aha ndafise akazi bamwe amafaranga make reka nibereho kunye akaba nabandi yo baza nka ndabazi benshi ndabazi ngaha hanyuma bakaza bakavuga ati tuje kudandaza nitwahomba sawa nitwunguka sawa rero muri make challenge challenge rero bakunda kuronka ngaha ziriho ntawo zibesha hariho ico batinya rimwe na rimwe bavuga bati ditwatwara umutahe hariya tukawuha umuntu agukurikirane ntazoba imvuga kuri hariho abo bantu ubahaye ikintu ngaha baca gifata nk'iciwe ikintu ca mbere bariko batiba kibatuma bataza bamwe bamwe ikindi naco bagatinya kuko bataba bashoboye kwiga neza bataronse umuntu abafasha kwiga urudandazwa bokora kuko sugupfa numumve ngo jewe ni nga muri development communauté sugupfa kugira ni mpaka we warize ibyo ugiye gukora ukabona ati mbe ibintu ubona byo habera bizogenda gute ivyo navyo bakaba badashobora kuba baravyize neza cyangwa bataronse umuntu abahanura kugira ngo bashobore kuza gukora mu bisata bizobungukira bivanye n'ivyo bakunda ca gatatu nuko bashobora kuza ngaha mu minsi yahera barabananiza nko kuronka amadokima hanyuma ugasanga amadokima bakeneye biki ugasanga bashatse kubananiza bashatse kugira gute na gute hama ibyo bintu byose bigiye hamwe ugaca usanga rero bamwe baciye batinya mugabo nababwiye yuko abantu babiri batandukanye bafite karaktere zibiri zitandukanye hariho abakunda kuba independent abikunda nuvuga naho yoza bajya tuvuga ko bafite esprit entrepreneurial voilà nuvuga rujya nahaza bakamunaniza mu madokima atize teratagize arabikunda kuba independent wazogwana gushika bikunze nukuvuga rero nukumva niyo muri ko muragenda cyangwa muri ko muragira nukumva umuntu umwe muri ko murajana ameze gute akunda iki yego good sinzi burya gusazira mu mahanga nubwo utasaziyeyo eske ni ikintu coroshe kuko uyu muntu n'ubundi kenshi nuko ngira ngo baca baronka ubwene igihugu muga kutaburosi kweri burya niyo hitamo kugaruka mubivuze neza cyane rigi wanyu hamari wanyu je nabwe ko nsa n'uwakuriye hariya eko burya nsa n'uwakuriye hariya wanyu hamari wanyu hanyuma ico novuga sociale ikintu coroshe hariya hariho sociale iroroshe ugeze mu myaka yahe ufise ufise inshuti muguma mubonana muyaga mugira gute ego mugabo ntawovuga ngo ahegire byose ku bintu bijanye n'ubuvuzi ku bintu sociale ni ahantu heza cyane ku bintu bijanye n'ubuvuzi naho urabona ko abantu baje kwivuza hanze ubishoboye rero umuntu agize ingorane y'ingwara murabona ko benshi muri Afrika si mu Burundi gusa muri Afrika benshi ubona ko baje kwivuza nk'uko bitandukanye muri za Inde muri za rero muri make cyo novuga nciye muri izo aspects zose ndababwiye ico novuga jewe ndabona gusazira ngaha mu Burundi ari vyiza naho hari iyo ngorane yo kuvuga ati amagara ni yankika bizogenda gute iyo nayo ni ngorane iri mu bihugu nka byinshi byo muri Afrika ari naco gituma ucusanga duca twitura mu Buhindi tukitura muri za Europe iyo tukize tukagaruka
mugabo jiwe novuga gusaza neza umuntu yosazira iwabo ngaho mu Burundi mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki. Okay. Kiriya gihugu wabamwo rero igihe wiyumvira kuza gushinga ishuri ni ukuvuga education cyangwa uburezi bwa hariya biratandukanye no ngaha. Nibaza ko no mu miryango uburyo abana babarera biratandukanye bose. Hariya nkunda kubona barankuraje umwana cyane niyo akoze ikosa ntabwo barikosora nko ngaha. Umunsi wiyumvira gushingira ishuri kuko ndazi nawe wari uzanye iriya mentalite hariya ntiwiyumvira ati eske ababigisha ibintu nshaka koko baraza kubishobora. Mubivuze neza cyane. Narazanye iyo systeme kandi mwabonye mwe mwishikiye kuri tele tuko turatanga amanota. Yego. Nibaza ko mwabibonye mwumvise ngene mvuga. Iri shuri rimaze imyaka 6. Okay. Iri vuriro rimaze imyaka 12. Ubona ko bifatanye ivuriro n'ishuri ubona ko bifatanye. Ivuriro niyo ryatanguye. Rero mumbwiye ati indero hariya aye no ngaha mwabonye vyoroshe ntivyari vyoroshe mugabo tuvuga tuti ifo ko tuza turahindura akantu gato umva uje wese ico yize ifo ko ahindura. Rero muri make mwumvise mu ijambo bavuze n'abavyeyi ko bahashima mu myaka 6 tukaba tuba mu kinama abavyeyi murabona bararihurumbira barabona ko ari akarusho kandi mu bijanye n'indero ya hariya niyo ngaha ndagerageza mwabonye ko mu bintu bijanye tuvuge abana comportement yabo cyane cyambere mugabe biva ku barezi ko abarezi babo mbanza kubaha formation. Okay. Hanyuma abana nkababwira nti umwana ategerezwa kuba ategerezwa kwigishwa ukuntu ategerezwa kumera uko. Ahubwo mu guheraheza naho mbonye akantu bariko barankuraje abana bitwaye neza gusoma abandi. Hari uwo nabonye byatangaje ngo yagize isuku rirenze ry'abandi ntigeze yiyanduza mu byondo nk'abandi. Murakoze mwabyumvise ibyo byose rero n'ibintu muri formation nshiramwo mwumvise yege tuko ndavuga ijambo haje imbere y'abavyeyi ico navuze nco n'intumbere. Hanyuma mwumva ibyo byose byari ibintu mvuga nti nivyo nabonye hariya nivyo shaka ko bikorerwa ngaha abana bakabona ukundi kuntu. Okay. Rero ndifuza yuko mu byo nabonye mu bihugu byatembere cyane mu Bwongereza yuko ari navyo byoba ngaha mwabonye ko bavuga Kongereza neza mwabibonye. Yego kabisa. Mwabibonye n'igifaransa n'igiswahili mwabonye indirimbo zihagize igihugu n'igihagiza eyase mwabibonye ko byose tubivuga neza abana bivuga neza muri maternelle. No kuvuga yuko ni inyigisho maza guha abarimu ico nshaka kandi abarimu jewe ntora ngaha n'abarimu baba bazi indimi zitandukanye simfa kurekrita. Okay. Ico ni cambere utazi indimi zitandukanye dushobora kwigisha kuri ishuri ngo nuko ari mu kinama. Hama mabonye abana dufise mu myaka 6 murako twateye imbere tugomba tugera dutera imbere no kubera abye bagiyumvamo kandi bakabona bati intumbero dushiraho intumbero nziza. Okay. Bakanga gutwara abana hariya mu gisagara hagati abana bamucarama bahe bakura abana mu gagara he bakaza kwiga ngaha bajya mwabonye benshi mugabo no kubera abazi intumbero yacu yuko tugomba kugenda tugomba kuraba kuri standard y'ibihugu byateye imbere. Wow. Good. Mwavuze ko yuko muganira kenshi nk'abanyeshuri muri make no gwaruka muta iyo muravye urugwaruka ku bwanyu image y'u Burundi bwahige ejo ko muri mwebwe mutagihari uyibona gute wateye imbere donc? Ni kibazo ciza cyane. Future prediction. Future prediction uri kuritegereza cyane. Ucambere cyo tubanza kuraba mu karere. Urundi rwaruka rumeze gute gwitwara gute tugaca tugaruka ngahe wacu twitwara gute comparison. Tugaca turaba indongozi zitubwira iki. Rero umaze gusha ayo na reference ushobora kubwira ikintu abanje gutanga reference ayo na reference je mbanza kwiha imbere yuko ntanga ijyanyisho. Jewe mvuga nti kugwaruka mu myaka izoza niba kumvira impanuro nyene icuba ariko aratanga murako nyene icubahiro
ari intuze urumuri rwabo kandi abereke bakababwira ati ahubwo nimwige gukora mwibaza ko muca mubibona ni ukuvuga imbere ni heza kuko murayibona ubugwaruka niko ndaraba ikinezera cyane ubugwaruka rwinshi akazi muhejeje za universite ntimurabira mukora akazi n'akazi mushaka ubuzima je nganda vise umwana w'umukobwa w'umumaso haje inyuma mwabana ko twego turubaka muri seze umwana w'umukobwa ariko universite ubu niwe yari umuede nga ahereza urumva yuko ugwaruka ko rumva ico bitagukora nko natwe twakuze dukora naje nakuze nkora ko nari buraya nava ku naje segondere nkora muri factory nkora muri izine nava ku ishuri nja gukora bona abana nababonye umva umwana batanguye gukora kiri ku ishuri nta kizobuza ko azoshika nkahangeze nabafise byinshi konsumvye yego umva rero imbere ni heza kuri ugwaruka mugabo rubandanye gumvira impanuro ya nyene cubahiro nabamu ruhande yiwe bakurikize bijya ababwira icubahiro bazosanga bararengeje urugero rw'ibihugu duhanye imbibe baramaze kuba bari hejuru yabo kuko nimwirabe mwebwe byo nkunda kuvuga nimwirabe mwebwe nga mu Burundi nimurabe ibihugu muhana imbibe nimurabe yo muzoja nibwo murava rero kubera nyine icuba ariko arabaye intumbero uno munsi ndazi imbere ni heza good nibaza ko sinzi ko muhora muraba imedia Agaciro Media kenshi dukunze kugendera by'ukuri abantu baba bari kuri tele urabona neza yuko abantu bari ku kivi cyane cyane kandi ugwaruka sinzi ko mu kurangiza hari ikintu mwari mwifuza ko tutogena tutavuze murakoze gose jewe ukanza notangura kubashimira ukuntu mwanyimviriye sinzi ngene mwamenye ahubwo umena bashimiye gose Agaciro Media vraiment ndabemeye nkabona mukamenya ko jewe n'umuntu yabaye hanze je n'umuntu vraiment anonymous benshi banzi sinzi ngene mwamenye nkaba ntangwe kubashimira ko ico kintu nagomba ndabaza ati mwamenye gute muga ntacu no babaza ko nicyo nagomba mugabo nkaba ndabashimiye ukuntu muri ko murakora n'ubu mushakashaka reka tubashimire cyane ku kanya mwaduhaye tunashimira abafasha akanya tugasangira kino kiyago ahamuhejeje kudufasha kwigisha wigishije abarundi benshi kumbure n'abandi bose bashaka kuba mu Kirundi atari abarundi Agaciro Media n'ahantu umuntu aza aje kwimotiva aje kwigira ku bandi uko nawe yo kwiteza imbere birashoboka mugira amahoro cyane